Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi ateye ubwoba ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho tuza kwibanda ku gisata kirabana n'ubutungane, aho abatari bake bemeza ko ubutungane budakora ngaha mu gihugu c'u Burundi. Uturorero dutangwa akaba ari twinshi, benshi bakemeza ko ubutungane bukoreshwa mu nyungu z'abakomeye bakomoka muri CNDD-FDD, guhera kuri Perezida Evariste Ndayishimiye gushika ku bayobozi ku ndongozi zo ku rwego rwo hasi zikora ibishoboka byose kugira ngo zipfukame mu nda abarundi. Akaba ariyo mpamvu abatari bake basaba ko iyi leta Perezida Evariste Ndayishimiye ikwiye gusezererwa ata n'umwe usigaye. Turabigaruka ko mu idonido ry'amakuru, aho tuza kubabwira akarenganyo gakomeye cane kandi gateye ubwoba kariko karibonekeza mu butungane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Turaza no kubabwira ibyo Emmanuel Sinzohagera yatangaje nyuma yaho Perezida Evariste Ndayishimiye ategetse abategetsi bose bakorera leta kuva mu biro indwi yose bagakora amasuku, ariko bikaboneka neza ko iyo ngingo yafashwe giturumbuka kandi itizwe neza, bikarangira nka bose bayihakanye banga kubikora. Emmanuel Sinzohagera akaba yatangaje ibintu bikomeye cane kandi byerekana ko inyinyurana rirabandanya mu butegetsi bwa CNDD-FDD. Turaza no kubashikiriza ku makuru arabana n'umutekano, aho ibintu bitoroshe na gatoya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hakaba hari amakuru ateye ubwoba ava mu begereye Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse no mu nzego z'iperereza yemeza ko ibintu byaba bigiye kuba bibi cane mu minsi iri imbere. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wewe ico usabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarapyonda kuri sabone canke subscribe, akariko karyo keza ko gupyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Abakora isuku mu gisagara ca Bujumbura batabishoboye bategerezwa kwirukanwa. Emmanuel Sinzohagera niko yatangaje, avuga ko ibyo Ndayishimiye aherutse gutangaza rwose bikwiye gukurikizwa mu gihugu hose atari mu gisagara ca Bujumbura gusa. Umukuru w'inama nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera asaba umukuru w'igisagara ca Bujumbura kwirukana abakozi bose bakora umuvyo isuku batabishoboye, maze akarondera abafise ibikoresho bigezweho kandi babishoboye. Ibi yabishikirije kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 17 Myandagaro 2024 muri zone ya Kamenge. Kuri uyu wa 17 Myandagaro 2024, umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi Emmanuel Sinzohagera ari kumwe n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana bakoreye ibikorwa rusange muri zone Kamenge quartier Mirango ya kabiri, aho bose bagarutse ku kibazo c'isuku mu gisagara ca Bujumbura. Emmanuel Sinzohagera arongoye inama nkenguzamateka yahamagariye abarundi bose gukingira ibidukikije kuko biri mu bigize ubuzima bw'abanyagihugu. Uwo arongoye inama nkenguzamateka yasabye umukuru w'igisagara ca Bujumbura ko yashiraho abakozi bakora isuku babishoboye bafise n'ibikoresho bigezweho, maze abatabishoboye nabo bakabogozwa byihuse. Emmanuel Sinzohagera yatanze akarero aho bamwe mu bakora isuku mu gisagara ca Bujumbura usanga bakoresha ibimodoka bishaje bigenda birasanzara imicafu mw'ibarabara hose. Nayo ku kijanye n'ikiza c'indwara y'akaranda k'inkende, Emmanuel Sinzohagera asaba abanyagisagara eka mbere n'abarundi bose kubahiriza amabwiriza y'isuku hamwe n'impanuro
bahabwa n'abajejwe amagara y'abantu hamwe n'abajejwe intwaro kugira ngo ibintu bigende neza bakomeze kwirinda isuku rike ririko riribonekeza mu gihugu c'u Burundi, ariko abatari bake bakemeza ko byose biriko birakomoka kw'ibura ry'amazi meza bimaze iminsi ryibonekeza mu gihugu c'u Burundi, aho binaboneka neza ko ataco ubutegetsi buriko burakora kugira ngo bushire ibintu ku murongo, akaba ariho abatari bake bahera bavuga ko iyi ntwaro ya CNDD-FDD ikwiye gusezererwa hakiri kare. Tuve ku byo Emmanuel Sinzohagera yatangaje, amakuru yacu tabandanize ku nkuru ibabaje kandi iteye agahinda iri kuvugwa mu butungane bw'u Burundi, aho abatari bake bavuga ko igihe kigeze kugira ngo abarundi yaba abari mu gihugu ndetse no hanze yacyo bafatane mu nda, amaze bikureho intwaro y'agahotoro ya CNDD-FDD, barekure impahazwa Leonard Habonimana amaze imyaka 4 mu munyororo w'akarengane. Leonard Habonimana ni umugabo w'imyaka 52, avuka muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi. Yahoze ari umuyobozi wa esi kominare Kankima iri muri komine Mugongo Manga mu ntara ya Bujumbura Rirare. Igihe afatwa muri Munyonyo 2020, Leonard Habonimana yari yigisha kuri iryo shuri nyine. Ifatwa rya Leonard Habonimana igenekerezo rya 17 ukwezi kwa 11 2020 isaha 5:20 z'umurango, Leonard Habonimana yashitse aho yaba muri home ya esi kominare Kankima muri zone Kankima, agira aja gutanga ibyigwa. Niho yafatwa n'umukuru w'igipolisi mu ntara ya Bujumbura Rirare, komiseri Deo Bigirimana batazira Rutwe. Yamufashe amwagiriza ko hariho umuntu afitiye ideni, aja kumupfungira muri Brigade Jenda. Amaze isaha irenga mu gasho ka Brigade Jenda, niho haza umukozi w'iperereza Colonel Alexis Ndayikengurukiye batazira Nkoroka, umukuru muri amukura muri kagasho amumanura ku cicaro c'iperereza i Bujumbura. Aho niho Leonard yaboneye ibara. Ageze mu iperereza, Leonard Habonimana yagirijwe ko akorana n'imirwi y'abagwanyi. Yamaze amasaha 3 akubitwa n'abagabo 6 kugira bamwemeze ku ngufu ico caha. Haciye indwi, Leonard Habonimana yajanywe muri parike ya Muha kuwa 24 ukwezi kwa 11 2020, ashirwa ko icaha co kugerageza guhungabanya umutekano w'igihugu. Aca arungikwa mu ibohero rikuru rya Mpimba. Dosiye ya Leonard Habonimana muri parike iriyo. Leonard Habonimana yarejejwe n'amasentare yose. Leonard Habonimana yatanguye kuburanira muri sentare nkuru ya Muha. Iyo sentare yaramwejeje ku igenekerezo rya 15 ukwezi kwa 4 2021, naho yari yejejwe Leonard ntiyarekuwe, parike yaciye yunguruza muri cour d'appel ya Muha, naho nyine nta cahindutse. Sena yaramwejeje ku igenekerezo rya 17 ukwezi kwa 11 2021, ariko naho nyine parike general yaranse kumurekura, ica yunguruziriza muri gisata ca Gasamburamanza muri sentare Ntahinyuzwa. Sentare Ntahinyuzwa yategetse ko hakurikizwa urubanza rwaciwe na cour d'appel ya Muha, ica itegeka ko Leonard Habonimana arekurwa byihuse. Parike yaranse kurekura Leonard Habonimana. Dosiye ya Leonard Habonimana yashikirijwe umushikizamanza kizigenza Repubulika Leonard Manirakiza ku igenekerezo rya 14 ukwezi kwa 2 2024 kugira asohore umutahe wo kurekura Leonard Habonimana. Ntabyo yigeze akora. Ku igenekerezo rya 14 Ndamukiza 2024, Leonard Habonimana yarandikiye Leonard Manirakiza amusaba ko yoshira mu ngiro ingingo ya sentare imurekura. Ikete ryarashikiriye Leonard Manirakiza ku igenekerezo rya 22 Ndamukiza 2024, nk'uko byemezwa n'ikidodo c'umunyamabanga sekreteri wiwe. Procureur General de la République Leonard Manirakiza ntiyigeze yishura iryo kete. Muri Nzero 2024, Procureur General de la République Leonard Manirakiza yaritavye igikorane categuwe na Kanguka.
aje imbere y'abantu bose afata Bibiliya arasengera Uburundi n'ubutungane bw'Uburundi. Yavuga ko yifuza kuba igikoresho c'Imana mu kurwanya akarenganyo mu Burundi. Ariko muri uko kwezi nyine byaramunaniye kurekura inzirakarengane yejejwe n'amasentare yose. Imyaka 4 mu karenganyo. Leonard Habonimana yafashwe ku karenganyo. Yagirizwa icaha atakoze, arahohoterwa bikomeye mu gukubitwa inkoni ndetse nyinshi cane. Leonard Habonimana agira ukwize imyaka 4 mu munyororo w'akarenganyo. Amasentare yose yaramwejeje ariko umwaka ugira uhere parike idashobora gusigura impamvu Leonard Habonimana ari mu munyororo. Leonard Habonimana ni umuvyeyi w'abana 4. Ifungwa ryiwe ryaragize ingaruka zikomeye ku gahererezi ka Leonard. Igihe se afashwe muri 2020, akigeme k'agahererezi kari kiga mu mwaka wa 5 y'amashuri mato kaciye kagira ingwara ikomeye cyane. Kuva ubwo ntikarasubira gutambuka. Ubu bagasunika kw'ikinga y'abamugaye. Kwa muganga barapimye barabura ico umwana agwaye. Bababwiye ko iyo ngwara ifitaniye isano n'ifungwa rya se. Birababaje kubona iyo akarenganyo kageze imiryango mu gihe abategetsi bo ataco binona. Mushikiranganji Domine Banyankimbona, izina rya Leonard Habonimana ribaye irindi zina ryiyongereye ku nzirakarengane nyinshi tumaze kukwereka zivundiye mu munyororo mu gihe ziba zarajejwe n'amasentare canke zikaba zarahejeje imyaka zakatiwe. Mushikiranganji uzica amatwi kugeza ryari? Benshi mu Barundi bamaze igihe kinini basaba ko uyu mushikiranganji Domine Banyankimbona atanga imihoho ariko ntibirigera bikunda. Ariko akarenganyo ariko arahoza mu Barundi karamaze kubarenga. Abatari bake bakaba bagaragaje akababaro ndetse n'ishavu baterwa n'ibiriko birakorerwa mu butungane bw'u Burundi. Umwe yagize ati: nta kibabaje nk'ico kuzira ubusa mu gihugu citwa ko caronse demokarasi. Umuhisi Ndadaye yari yahanuye ni kubera abatumva. Imana imuje imbere aveyo n'ukuri yararenganye. Procureur General wa Republika wewe wemeye gufata Bibiliya iraguhana yanakiriye uzokubitirwe imbere y'abawe nawe ugendere mu kagari. Muzahanwe bikomeye cane nk'uko muri kugira inzirakarengane z'Abarundi. Umushikiranganji nk'uyu ntaco amaze atari uguhemberwa ubusa. Gute ananirwa gusaba irekurwa ry'abantu nk'abo? By'ukuri yumva maziki Domine yisuzumye? Gusa iby'uyu muvyeyi n'umuryango wiwe birateye agahinda. Ariko mushingantahe, ntiwibagire ko ikintu iyo kimeze uko haba hariho igisamajonja gikuru kiba catanze gasopo ati ukamurekura uribonerako. Nayo uwo nkoroka wewe ntaco mvuze kimwe gusa, mw'ijuru hari Imana. Burya Uburundi buzotinda butabarwe byange bikunde. Imana ikomeze uwo muvyeyi, yaratureze neza atwigisha ubumenyi buhagije n'urukundo rwinshi yarafitiye abarerwa biwe. Gusa gupfunga umuntu incabwenge nk'uwo twese tuzi ingene yaramariye Uburundi si uruhombo ku muryango we gusa ahubwo no ku gihugu cose. Uko ni nko gupfunga Bibliothéque Centrale imyaka 4 yose. Uguhora kuzoba ukw'Imana. Murihangana abazira ubusa mwese, hari umucamanza umwe rudende uzadutabara. Nkaho usanga bahenagurika baja kw'ikoraniro ryera. Sha Imana irihangana. Hanyuma Abarundi turiga nitumenya, ariko ntitwibagire kw'isi idasakaye. Uwo mwana amagara yiwe ari ku mutwe w'ibyo bigabo ndetse n'uwo mushikiranganji udashaka gutunganiriza Abarundi. Mw'ijuru imbere y'Imana mfise umuntu umvugira n'umuhererezi mukuru ndi yitwa Rukundo. Nukuri ibiriko birabera mu gihugu c'u Burundi birateye isoni kandi birababaje. Mureke uwo Leonard Manirakiza yigira uwuhambaye. Ndazi ko azobibazwa n'iyo intwaro yahinduka, azobisihura neza igituma agumiza umuntu mu mugasho kandi yarejejwe. Mutama tugusaba uze uratubikira amazina y'abantu bose uziko bariko
barigira agahambaye mw'iyi leta ya Dede. Umunsi zahindiye imirisho ndazi ko bazobibazwa ku mugaragaro izuba riva. Bazicuza ico babikorera. Ntibazi ico abarundi turiko turabategurira. Birababaje birenze urugero ariko nibakubite agatima mpembero bibuke ko ruriye abandi rutabibagiye kandi uko iciza ukagisanga imbere wakora inabi ikaguherekeza. Igihe cyo kurekura iyo nzirakarengane baracirengagije ako Imana izobikora vuba kandi bazobona ibara abiyorobetsi bose biyorobeka kuhoraho Imana barabikora Imana igahora bakibaza ntabyibona bazarandurwa iminsi iri kuharurwa ku ntoki. Ubuzima bw'ico kibondo bwononywe na nkoroka. Hama uwo mudiregiteri Imana imuranganure asubire mu muryango no mu kazi kiwe. Ababijejwe mugire ico mukoze mukure uwo murezi mu karenganyo amazemwo imyaka 4. Akarenganyo karababaza abo babikora bame bibuka ko igihe kibabikiye byinshi kandi ico biba nico wimbura. Umwanya niwe usigaye gusa arashobora kubona ataco yinona hirya y'ejo nawe akisanga muri ico kibazo. Ariko ashiramwo abandi ikibabaje gusumba ikindi ukwezi guheze azagenda kureba ko amahera yageze kuri konte yiwe. Burya kuba mu kaneke burya kuba uri umutegetsi ariko ntukore ibyo utegerezwa gukora birababaje kandi Imana irabaguhanira ku buryo bukomeye cane. Kw'isi butungane si ikirenga iyo nkuru irababaje iteye ikigongwe cane. Ikindi hari abantu benshi baja gusenga ariko by'ukuri bitari mu mitima yabo. Nukuri birababaje kandi birateye isoni. Abategetsi nibakore igishoboka cyose kugira ngo barenganure izo nzirakarengane ziri mu gihugu c'u Burundi. Tuve kuri iyo nkuru irebana n'ubutungane amakuru yacu tasozereze ku nkuru iri kuvugwa mu mutekano aho ibintu bitoroshe na gatoya. Amakuru adushikira ava mu nzego z'iperereza ndetse no mu nzego zijejwe umutekano akaba avuga ko ibintu byari bimaze gukomera cane mu gihugu c'u Burundi aho abategetsi nka bose bariko barikekana ku rugero rukomeye cane. Benshi bakemeza ko byaba bigiye gutera inturika zikomeye cane mu myaka iri imbere kuko abategetsi nka bose ntibashaka ko Perezida Evariste Ndayishimiye akongera kwitoza kurongora ikindi kiringo mu gihe nawe ari gukora ibishoboka byose kugira ngo abagizeyo abanzi biwe bose. N'amakuru tukibandanya gutohoza turi buze kubashikiriza amakuru yacu yo hanyuma. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.